God performed so many miracles to me. Are you some pictures? Is there any picture? Muri media mfise photos hiyo. Ni wewe uje yari wewe. That was you? Oh. Murabona amafoto twakira mu telefone gusa wumvise ko nakiriye amafaranga muri limikasho rababa. But these pictures also coming to my phone. Urabona this one uzomukunde. Love the person. Murabona babwire kubijanye nico bita compensation. Jewe igihe bandungikiye photo zuyu. When they sent to me the picture of this, that your person died. That woman you approved. I texted her, who's saying it? Because the poet was. Maybe one person come to make her confess. He confessed. Doctor, they said, this person has died. When he came to pray for me, as he reached, started crying. Seeing that I was dying. Jesus. But he told me you are well. After that, I went to the block. As they've abandoned, they saw me dead. About to talk those were outside, wait for the death. Oh, Salidra, Jesus. Ariko Yesu yonge uyu muntu this one nsimi prophet sijenereko God told me it's over kuri urashobora kugwaza umuntu ukamusubiza kuruta na prophet rimwe rimwe bazanga abakozi Imana nibo bakora arikiye wewe iri wanyu kugeza umukozi w'Imana asenga n'umwanya adashaka gusenga. Sometimes pray the servant of God pray for you the time it doesn't want. Yarako uyu none namubwira message kugira ngo amenye ko ibintu bya Yesu agasubira daddy ejo azosubira muri bro ibi ndabivuze kubera iki. I speak it for what? Kugira ngo novuga ngo Joshua arakomeye. Did I say Joshua? Ijuru riravuze ngo asobaho kugira ngo yamamaze ubukuru bwacu. Oh yes. And God said Imana irambwiye ngo namugariye for a mission ngo nzomugira ijwi ryanje kwisi. I'm gonna make her my voice on the earth. Azogaruda abantu ivyizigiro. Ngo azohora agenda mu masemina. Berekana zijya foto ziwe. Abari baracitse intege bakavyuka. Ndabona ariko aravuga ubutumwa mu buryo bwo gushinga intaye. Ndamubona Paris. Siko ndamubona Paris. Siyambona umuntu directeur ku mashuri. Acaramutumira ku ishuri. Muri iryo shuri hari abana babandi bihebuye mbona ariko arashinga intahe abantu bagarurirwa espoir. Imana iravuze nzomugira message ya espoir kuri stage ya hii. And now Jehovah said ndaguhaye ubuzima wari wiyatse. I give you the life back. I speak like a prophet now. Ndaguhaye ubuzima wari wiyatse. I give you the life. Imana irabuguhaye. God give it to you. Kuko mukutamenya shetani yagukwega mu vyiwe. Imana iravuze ni jewe ndakugaruriye sikubera ivyiza vyawe ugomba ndakwemeze nemeze n'isi nemeze n'abaganga bakuvuye yuko ushoboye guhindura ubuzima bw'umuntu yuko ushoboye guhindura amaraso y'umuntu yuko ushoboye guhindura ibintu vyo mu nda y'umuntu yuko ushoboye guhindura everything rakatatata rekitatatata rehindo rehinda rehikakakakakatutu reketetetetete rekatatatata atari nguvu waragaruye nguvu abasirikare bacitse intege baragarura intege hari ibibazo byose birakuweko ubu rero niyo jewe nagize compassion. I have compassion. Niyo nasengeye muri compassion. This is when I prayed in compassion. But I've been praying for you. I felt spiritual pressure.
I saw hajya wabonye angels nuna maguca bari surrounding bambwiye him. ngo When he it is saw me done. bowing down, Tunamaliza they told operation, we me are moving. it's done. Operation is done upon her. You see, she's Urabona back. aragarutse. Nase kuvuga byinshi I don't speak more, ariko we yamenye ibyo namubwiye. but she discovered what I told her. Rakum. Iyi ndio ita compassion. That's what we call compassion. It's from inside.